umviriza abasha ndimo tumesara ndasara mu mutwe simvuze ngo sare nyereke ngine warabinyemerera urambwira ngo niwa yatahukana ntuzi ngene uzota urataha gute no musanza ko mava ntancurana akwe yerekanye ngene wambaye vraiment wambaye neza cha ikiratonje bacerekanye numbanire kandi ntakibonyemo nzoshinja kwitwara muri sense isi kuri kuvuga witonze nakajwi gatoya kandi sanzwe nzi kuvuga cyane bon kusha kansare evuga nyine nijwi ryarindi nyine hajya ababosi burya baravugira muri tenor ako miliyoni 15 uzitiki nijwi ryahindutse ushize ko nizo nari mfise yo ndizeye gusa navuga ati Imana irabikora tumusemo kunyinshi hariya urabona nateguye niko wambaye neza twabonye ko ari wambaye neza kandi wagerageje bijyanye na Bralirwa Olege umeze neza biranago bikuta ko tubikisha muraka ari mu bantu benshi ariko numwe mu bantu batsindiye imiliyoni Uyumva gute ore? Agenda ryowe cyane. Ryowe cyane. Je kubera ndizeye gusa navuga ati Imana irabikora tumusemo kunyinshi hariya urabona nateguye niko wambaye neza twabonye ko ari wambaye neza kandi wagerageje bijyanye na Bralirwa nenda byizeye gusa navuga ati ibikorwa bizivugira wewe zitahanye nigikuba byagenza mwari kumwe muri kanwa abashoboye gushika n'abatashoboye gutsinda bose turazi kuririmba tuhaje ibyo tuzoseruka mu bindi tuzoserukana igitsinde ko ya Prince n'umuvyeyi uzogwama dufata mugongo mu bintu byose bashi batangajwe n'ingene waje wambaye na sawa cyuriko byose ninde kugira iyo style yuko wonye iyi style avuye muri Vunja Bay n'ahandi Vunja Bay n'ahandi muri Parisien muri Parisien okay Oleg inyuma zose zo bamara kimwe cyane ugiye ko zikara mahera nkawe nk'umuririmbi bavuga yuko ariko arakwanza mu Rwanda fasha ugwaruka nkuko Primus yatwibutse twebwe ugwaruka natwe turafise abandi bantu zoba hafi kugira nabo indoto zabo zishike abafana babwiye ka abafana mugume mumba hafi turacabandana nibyishimo birenze cyane baryoye cyane ko natakanye miliyoni 15 nibiba byoroshye ko bahiganwa mugabo bari benshi cyane murabibona namwe ko Oleg yatahanye two turarondera na B-Face ukiri perezida wa Italia bamwe mu baririmbyi batanu bari muri finale turi kumwe na B-Face turi kumwe na Italia turi kumwe na Antimoga turi kumwe na Oleg turi kumwe na Marcelin mwabonye rero muri abatanu babiri bo bagiye Marcelin na Antimoga nibo batashoboye kwegana ayo mahera mwabonye rero ni Oleg na B-Face na Estanish ni ibintu bimeze neza Jux aragaragaza kubereka ingene byagiye bigenda neza ni ibintu byinshi cyane kubona ushobora kwiyumvira gahiganwa muri benshi ikiganwa twibutsa ko ryatanguye ari abaririmbyi 180 baragenda bajya muri quart de finale demi-finale turagenda tugera muri finale uyumva gute seri gute numva neza uyu numwe mu bakobwa bagaragaye kuri stage ari buri bajya abantu batamba na Oleg turakwakiriye gukomeza guteza uyumva gute kubona ndaryohewe bimwe bitabaho ndaryohewe cyane yego biraboneka kuryohewe ni ikintu wovuga rero kuno munsi wa none mubwira abafana mbona musinga ati batuze urwego rwose tunatia karo sima tunatia karo kandi bitabira ikintu gishaka kirati urabona cyane merci nawe merci guys murabyumva rero ntabwo byoroshye
biryoshye urabibona biryoshye ko dushikira bagiye pastor ko nibaza ko turi buze kubarondera tukavugana ikintu cyambe ni congratulation kandi ibyo wanyemereye kuri kamera mbibona nakanywa wasomye hano ndabona ngo 15 million esani man congratulation thank you so much nakore numva mengo ngoma mpasuke nyereka ibyo twaravuganye ubushize bambwira ngo ni wayatana ndakuchorera nakuye ndakuchorera nioneshe sina bisika kwa leo oyo mbiriza basha ndimo tumesara ndasara mu mutwe simbuze ngo sare nyereka ngine warabinyemerera urambwira ngo ni wayatahukana ntuzi ngene uzota urataha gute namusanze ko mava ntancurana wari umutwe hasi amaguru hejuru oya ntabwo tiko byumva neza ko numengo danse nirahera neza ni iki kintu ubwira abafana bawe wiyumva gute muri kano kanya kugira ngo ugaragaze umunezero wawe muri rusange kuri numva urabona ukuntu ndiko ndabira icyuya niko no mu mutima biko biragenda donc abafani banje ababosi banje nama nubaha buri gihe I love you so much ndabakunda gose nukuri mwarakoze kumba hafi mu bihe nk'ibi mwango byari bihe bitoroshe aba star bangahe bose no musinga banose rutse muri batatu bambere batangwa ari 180 murabyibuka baragenda quart de finale demi-finale numva nta kintu ufite n'abashimira kirekire gusa a bientôt ndabakorera akantu bita dawa thank you so much uraho kino kintu barabe style yugo Jux ndagusabe werekane no style ni ibintu umva none ngene ku bantu baratse turaze kubibereka ingene byari bimeze ingene yatambye man kugira ngo kizibu gutanga hewe iyo byabaye ngombwa beba kumengo ruzi turagacako tukagacako oya rero gategura umutima none ku bintu wagize n'inzi kandi kabisa umengo riba biteguye ko kane pepe nirohutse ba boss banje no kuri genda mwihereze ndabasubiza mwihereze aga primus mwiyonge makajambo kanyimani sinzo kurondera tukore ikiganiro kirekire so mfise ibintu byinshi novuga mugabo akajambo kanyuma no kuri mwakoze abantu mwese mwautoye kuri ya mihora mugatura ku ma Facebook mukamba hafi donc I love you so much ndabakunda ndashimiye na Buja Hit mwaramfashije aga prom ego merci beaucoup ryohego cyane ya namwe cyane turasangira izina ry'Imana hello guys bakunze Bude bakunze Buja Hit TV mwamonye rero ni Bface ikintu ca mbere Jux hera hasi ushikana hejuru muragire yambaye ego nibyo ndiko ndashaka kugira yereka abafana ngene ucu urazi yuko miliyoni 15 warazi kuba mu miliyoni yabisaba kuvyimenyereza before ni ku bantu babonye post zaziwe yari yabishyizeho kuva kare mwabonye ingene yari Jux hera hasi gushika hejuru birakomeye cyane ako yerekana ingene wambaye vraiment wambaye neza ico cha ikiratonje bacerekanye numbanire kandi ntakibonyemo nzoshinja kwitwara muri sense ikibazo cyambe nashaka kubaza mbe wiyumva gute ko iri higanwa ryarimo abaririmbyi benshi mwagiye muhigana kandi bazi kuririmba umuga kuno mwanya ukaba uri mu bamwe mwatahukanye miliyoni 15 z'amafaranga Burundi mbe wiyumva gute wowe je nimva neza ndagyohewe kubera iyi etape nageze ko en tout cas vraiment irafise ico yungura muri carrière yanje kubera ko narinze nza kwiyandikisha nkeneye yuko carrière yanje ija hejuru so rero brody I complexe hari byo nakoze before ibi ni nko kubandaniriza ko ni nka kujya inzu bifise umushinge ikabifise uruhome uravyumva ugasanga irabuze amabati nabo bayashize ko rero muziko kuvuga witonze nakajwi gatoya kandi sanzwe nzi kuvuga cyane bon kusha kansare evuga nyine nijwi ryarindi nyine hajya ababosi burya baravugira muri tenor ako miliyoni 15 uzitiki nijwi ryahindutse ushize ko nizo nari mfise yo bizere ni Bface ko bitavyorosha ariko niba byoroshe biramugenza bati ntibyoroshe ariko gusa Brody yakoze ikintu ciza tugira ko duhamagarira nandi mashira hamwe si Brody gusa riri Bujumbura sivyo hari amashira hamwe menshi cyane kandi bafise amahera muri marketing yajya habari ibihera byinshi n'ufite mugabo bagaca bishira abakuzine babo ngo bakabashira ku mapancarte motif ngo asudusurire twiza ngo bafise ingidi urumva par contre ijya sura izwi na famille yabo gusa hariho dusura twinshi turiko ningaha hari abajuweri bakomeye hari abakomedie bakomeye hari abaririmbyi bakomeye hari abafootman abo bose wewe nimbuzi neza ko business yose ikenera visibility
wewe ushira kujya mu kuzina umwuzukuru wawe kugira bigende gute kugira ayo mahera gume ngaho muga business ntitera imbere wewe kubwiwawe ari nkawe ufise nk'iyo kampani wumva woshiramo undi mwana wawe ku ruhande cyane noheri wawe urazihaje none uwo mwana wawe yakoze iki yanditse ibitabo bingana ushaka kumbwira ko tuvuge uri nka chef shaka kukumvisha yuko ikijama cica akazi sivyo hari ibintu bimwe bimuraba uti ukavuga uti mboje sindi ko ndaboblija ni comment ndiko ndagira sivyo uri kuvuga ko byumva kandi ndabirekuriwe none nimba ntabirekuriwe ukate kamera mugabo nashaka nkubwire yuko nta business idakenera visibility ni partnership muririmbyi akeneye kubaho business nawe yawe igatera imbere kubera ko je ndasora indirimbo no munsi umuntu ayiraba wa mbere abayibereye muri Australia abayibereye USA abayibereye mu Rwanda abayibereye Gitega abo bose none sibo bakiriya wawe sibo bakiriya bawe nimba abakiriya bawe none ntudukeneye burya mugabo iyo haje uza kwibona neza iyo haje umu étranger ari nko muri Nigeria muri Kenya umukongomani umuganda araguha agaciro ukabona ati vya vrai agaciro ariko aramuha kweri ndagakwiriye canke ariko ararenzako mugabo murundi mugenzi avuga ati imbwa je narayibonye hatera irege ngaha naramubonye ngaha hatera irege ni yashu nibiki n'ama uniforme je ndamuha miliyoni 30 yo mushenze urumva baramamaje mwabyumvise ndiko ndabivuga rero muri ico gihe ntuzorabe ngo nuko wamubonye ahatera irege hari abantu benshi barongora abantu babonye babogereza mu ibase wewe ukuze mugabo ugasanga baye umugore wa sivyo ivyo byose mu bitahure yuko isabuni rirabura ikazana ifurogera uranyumva rero uko biri kose ujya muntu wagaye ntubuzi cyazoba ejo rero iyi kariyere y'umuziki nubwo babifata nk'abavayo jewe kujya kuntu nyene nzi ko ataco mfise mugabo mfise abantu benshi bankurikirana bajya abantu rero ubura bakeneye nk'umu businessman sindabategetse mu mbabarira ariko ni cyumviro mfise yes be face on the front nyuma yo kwegukana imiliyoni 15 nk'abafana bawe twitege iki gishasha kugawe gishasha zachenkora indirimbo ya Primus urumva igene yamamaza umujamo yes none iyo umuntu yakwizeye nuko ababona icyo uzomarira iyo Primus ico kidandazwa ciwe so rero ngaha bavyitegurire flow zisa namye numva ku ruhande ko aravuga ngo miliyoni hareba basta mwari muri kumwe badafise imodoka ati jenzo cangura umuduga abandi ngende Dubai twako turabandanya bazane turabe twako turabandanya rero ndiko ndakubaza ati ikintu gishasha wari watubwiye ko ugiye gusohora indirimbo ya Brarodi ndiko ndakubaza rero ko hari abastari bariko baravuga ko bazogura imiduga abandi bakagenda Dubai mbega Bface we urumva no gusohora indirimbo gusa ntazogenda hanze arimo clip nziza sana i Dubai canke muri Tanzania canke muri Kenya ndashaka no kuyongerako kugira ngo nzane clip nziza so hariho ama collab amwe mbafise hari ibintu byinshi hari plan nyinshi je urazi ko sanzwe mfasha ibidogo biri talented ayo mahera aza gukompleta kwera ko je ndakunda talent ndakunda abana batera imbere hari byo nshoboye rero urumva deja ngaha nakubwiye ariko barabicompleta aba petit bakanja kids novuga ko babyungukiyemo bo sibo bonyene hariho nabandi kandi bizogenda fresh abo ndibo twagiye tukumenyerako hariho nabandi hariho na team y'abaraperi yitwa Rap Business ego ijambo rya nyuma Bface ijambo rya nyuma ni umuntu agiye gupfa tangi ibyo bintu byawe rero ubwo bwabere none twe ejo ntituzobonana akajambo basi nakindi kiganiro tuzokora tuzogikora ndiko ndavuga nyuma none akajambo basi wobwira okay akajambo wobwira ko nzaba Bujahit n'abafana bawe muri rusange abakunzi ba Bujahit mwe muri guyanje naho muri bihungu vraiment ikindi rero nanjye ndumu wewe abahungu banzu nyumve wewe uri mu bahungu deje iyo uri mu bahungu mu gifaransa el hinduka il je nitwiganye guys nanjye sana abahungu bugishikuri mu suko wewe uri muri team y'abahungu wewe ucu hinduka umuhungu gutse kubangwa agapipi karahinduka oya ni juste ko uburi mu mugwi w'abahungu mbo agapipi nashatse kuvuga igitsina
urakoze cyane bizimana kwete rero hajya iyo mvuze ngo muri gwanje nubwo muri bihungu ni kubera abahungu baradomina nubwo yo bari umwe mu bakobwa 10 bose bahinduka abahungu je nitwiganye kwera uzozo ntahura witega bibeshye kishuri ni gahe nyene ngo musubize urumva ngo musubize twiganye ishuri rya atari wize ko rishobora kuvuga ko umukobwa umwe mu bahungu acabona we umuhungu ni rya okay biharire bacandika muri commentaire bavuge yuko ivyo mvuze atari byo kandi dusiba amahera turumva turapimira amahera bunyo aba mu miyaridesi nta mfise dupinga bro voilà vyemere rero yuko umukobwa umwe ari mu bahungu 10 muri commentaire babitwandikira niko bimeze mu ducira ubanza umukobwa umwe ari mu bahungu benshi mukabikata tuzoshwana kubera uyazomara amara niko biri agahungu kamega kaba kari big naho kaba arakana ukarusha imyaka kari muri team y'abakobwa bose bahinduka il okay reka tugushimire cyane Bface ariko tuvuga ngo uturemere basi dusangire aha wewe burya ziya people ariko zirakata zinkatagura aho twari kumwe cika ariko nzokugurira ibarafu nugira ingorane ino bakunzi batwajeje makaje ino bakunzi ba Buja TV mwamwumvise ni Bface ni wa muhungu wanyu made nyinshi ziranwenza byata reka tubashimire ko mwemeye ko tuganira mugakurikirana ibiganiro byacu ciao mukomeze kugirwa n'ibiganiro bya Buja TV